umwe wese yumve ko ari indongozi ahari hose. Noneho dusoye mu ijambo ry'Imana, nta muntu n'umwe yaremwe n'Imana atari indongozi, kuko Imana yamuremye ngo agabe biri ku isi. Aho uhagaze hose uri indongozi, kuko ni wewe uca ugaba ibiri aho uhagaze nyene. Hari akajagari ucumenya kutari indongozi. Iyo tuyo turabivuga, hariho abantu bita sindabibazwa, kuko ibi vyigwa bitangwe gutanga ubu ntitwabikuriyemwo. Naho rero ego bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, none twemere tuvunike cyane, twakwemera tukaba abagondwa ntitubi ntagondwa. Muri mwese muri ngaha hari umuntu atemera akantu gashasha, hari umuntu adakunda gashasha. Ndwi iheze hariho abarundi nashimiye cyane bicaye barandika igitabo ciza cyane, bati Uburundi buriko buratambuka, atari Uburundi bwicaye, atari Uburundi buhagaze. Murabakunze, hariho ururimbo rumwe abantu ngaha murenza imyaka 50 mwese mwararuririmvye. Ndababwira indero dufise iyo ariyo. Yatangiwe umugambi yuko umunwa wose uronka icyo ufungura. Narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucare, kuko bajya mwicaranye kabisa, utaha ufise akanyamuneza, ufise na morale. Abo bitwa ko batagira amashuri, bamwe bitwa abanyarucari, n'abakozi barakora hamwe, usigara uvuga uti ego ndabonye, baraguha ivyiyumviro. Je narababwiye tiga tuvuga leadership, un vrai leader. Hariho umulideri yitwa Gatabazi wo mu Kirundo. Gatabazi c'est un leader, muga nta mashuri 10 afise. C'est un leader. Gatabazi arakugirira recherche agronomique, dufise de docteur ingénieur ngaha. Arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique. Jewe umuntu akora neza ko ndamushima. Docteur Mark kuri hôpital militaire ndamushima gose, ndamushima kabisa, ndamushingira intahe. Voilà un leader qui a une vision. Docteur Mark hôpital militaire tenda mwemera umuntu agira vision y'imyaka 50. Twarakoranye reka ndamuzi, twe twagize vision 2011, twari kumwe twaratwagwa nawe nyene namwe twagwa nkanje. Kari mwene zintaye burya bwe muza kurondera ivyigwa vyinshi cyane. Nizintaye nizozo éducation muri conseil des ministres, twese tuvuga reforme ya éducation. Muga vyarasi none ko Wosigura kubera iki vyasa, muga je ndaje kubirondera nkamenya igituma. Barakunda programme ya éducation imara imyaka 2 gacipfa, kubera commission ibikora ikihembwa, irahembwa bari muri commission, hanyuma isoko y'ibitabo barayigavuramwo. Urumva rero wogira programme durable igumaho, isoko y'ibitabo ntizosubira kuboneka ngavure, commission ntizosubira kubaho mpembwe. Jewe niyo mvonzi ni nabambeshe barambeshuza, nibabikore ego ko mbesha nibabikore ndawe. Ukuri turakuzi, twarose indero mbi yo kurya leta. Ikintu citwa leta niyo ndero mbi. None mu mitwe turoze, twiga turogwa, kuva mu wa mbere turogwa yuko tuzoca tugura abapikipiki n'imiduga wize. Umunyeshuri agiye mu windwi ntiyasubira kurima. Umunyeshuri agiye mu windwi, abavyeyi baja kurima agasigara yiryamiye, agaca yoga mu kiruhuko, agaca yicarira akarya. Jewe naramaze kurengana gukora ntisinkirimwo
naye ko sakaroge uwo mudogiteri yase gukora mu Burundi ashitse hanze arakora rero ndababwira ashitse hatari uburozi n'umukozi abarundi babita abakozi bakomeye cyane mugabo ashitse mu gihugu cyabo kwa heri burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma kubera iki umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi ari we wa mbere w'incabwenge mugashitse mu gihugu ciwe niwe wa mbere w'ikijuju kubera iki niwe wa mbere w'ikinebwe niwe wa mbere w'ikijuju aho ubaho ku buntu kubaho ku buntu naco kiri mu byaturotse twararima tukarima ngashora imbegete y'ibijumbu ikagendera mvunagura ngiye ku isoko bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu ryafengwa abakire azobigindwi jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi umunsi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business uburimye ni business naje ndashora so munsi abakire baci bavuga la vie chère kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga aho umuntu agenda kandikisha bamwandika mwikaye abanyakabare bari ba chef kwe waramwandikira nyene icubahiro mukuru w'akabare nagenda kubwire ko narose umushitsi ndongekira amacupa 5 nzori ukwezi guheze uri hayi wawe sayo kuye mu kigega ca leta akaroge none mwosigura ingene umurundi hanze ari wo mwambere w'umukozi ari wo wambere atanebwa ari wo wambere w'incabwenge mugashitse mu gihugu iwe agacabe ikinebwe agacabe ikijuju cyangwa no musara dukoreye ko twebwe twiza ndabakoreye ko kwe sha ngamaina none mwize buvuga ko buzoca muronka amapikipiki kuva muri primaire gushika muri doctora arivyo wiga birunza aha uwo mutwe wose ukavyimba nzoshika kuri kijya giti ryari c'est ça la vision yiwanyu mufisa bize bose nzoshika kuri kijya giti ryari ça c'est pas une vision ushaka kugira vision vuga uti mbega jewe naremewe iki kuri iyi si jewe ndi ngaha ukavuga uti kubera iki ntari ngurube ko ikimana yandemye n'umuntu ntindeme ndinka ukavuga kere ma mission vision none imana mbwira icyo ushaka ko kugira agiye kubwira umukuru w'igihugu kubona unoma muri aba bantu bose ukangira ministre de l'intérieur mbwira icyo ushaka ko kugira ngo sinze nkore ibitajanye n'ishaka ryawe niho uzobona imana ikwigisha ntubimenye kuri kuriga mugabo urumva ntikwigisha wagiye kwa shetani n'iki kwigisha shetani rero nimbi ntizokwigisha ibiteza imbere abantu nawe wabaye dogiteri kugira uwundi ukaba dogiteri muri ibi uwundi abe dogiteri muri ibi uwundi dogiteri muri ibi kugira ngo wewe uzane hajya uwundi azane hajya imana yo irabizi igituma none wewe iyo doktora yawe twohurira mwibarabara jewe umwene igihugu nkakubaza mbwira we wize ku mahera yanje ajya amahera yari gushobora kubaka ibarabara nigiramwo atacamira ajya amahera yari kubaka kiya kiraro none wewe kugira ube docteur ajya amahera yanje nyereka naguhereye iki ahamuye n'umwene gihugu akakubaza wo mwishura kuko ntuzi igituma waremwe uri umuntu ntuzi igituma warose ayo mahirwe yo kuba docteur ntuzi igituma warose amahirwe yo kuba engineer ntavyuzi birondere imana yakuremye igushaka ko ikintu none umaze iki muri iyi si kurya gusa uri kaje kurya kweri gabujya ariko ndabazana kugira mu abantu basha soyez homme narigeze kumvige kimwe nigeze kuvuga nti je ndi mu kuja mu isoko mfise itoroshe kuja kumurika very Socrate ngo cherche un homme ariko aramurika ku murango riva mu isoko
ngo je cherche un homme bati wewe uri kurondera iki ndiko ndondera umuntu kuko naravye aba bose mbona nta bantu barimwo bijya mwe muriga nk'ikintu ngo nta muntu harimwo ngo gyapfuye agenda nagisanze muri Bibiliya umunsi nagitahura nanje nacemba umuntu umunsi nagitahura niwo munsi nabo umuntu muri Bibiliya niho nagikuye je navuze ni je ngomba ndabigituma umuntu yaremwe jewe naremwe kubera iki jewe en personne naremwe kubera iki nabaye umuntu igihugu ni indongozi ntigira ubwoko ntigira intara ntigira umuryango muga mwese mwimvanje ndi mututsi je ndi iki ndiko mparanira inyungu z'abatutsi ndiko mparanira inyungu z'abahutu ninde abikubwiye abahutu barakuderetse wewe ko ntarigera mbona amatora y'abahutu murazotubwira umunsi umwe abahutu baje hamwe batore abahutu babaserukira tura bizokunda ninde azobahamagara hariho umwami w'abahutu ahari abatutsi baraje hamwe batore baserukira abatutsi turabe ingene bigenda hariho umuntu azobatumira bigakunda ukagara ndi umututsi ndi umuhutu ninde abikubariye abarundi twitwa dukurikira Sebarundi ni Burundi turi mu itongo rya Burundi turabarundi je namanda babwiye kubera iki mwitwa abarundi mutitwa abanyaburundi aho kantu konyeraho ni abamwe baba docteur ako niwo kwandika igitabo uti kubera iki twitwa abarundi tutitwa abanyaburundi ako kantu murumva ko wo kwandika igitabo kubera iki tuvuga ngo bene Burundi ntituvuge ngo abanyaburundi kubera iki tuvuga ngo twose rimwe turabarundi twese turi bamwe twose rimwe bene mugabo umwe umuntu avuga ururimi yose bavuga ngo umwana avuga ururimi yose nawe muvuga uruhe utwo twonyene twari dukwiye kugira ngo indongozi imenye yuko kijya gisata ujejwe uri Sebarundi muri kijya gisata abarundi bose baragikeneye intara bose intara zose baragikeneye abarundi bose kubera ko titwa none Sebarundi ushobora ndumututsi navyo nyene mu bitwononera birimo urashobora kubona intwari y'umututsi ngoya ngo amakota yakwiye wagira ngo ndabonye intwari y'umututsi ngoya ngo intara irabuze wabona umuhutu w'intwari ngoya makota yakwiye ntakwiye reka tuzane kiya kigaba cici igihugu kubera ubwoko gusa urateramisha n'ukuri tubiyage media ushikiri